Mwaramutse muri video nakoze ndiko natembera ariko ndatambuka muri Sydney nabonye amakomende angahe bavuga ngo babonye amakinga mu muji. Like, what do you mean? Ubundi mu bigo by'Iburayi ikinga ni ry'umuntu atunze. Okay, ndakubwiye ko ino abantu batunze no bagenda ku makinga. Well, hariho ngo ikinga rirazimvye nubwo rizimvye kandi aho ikinga rigugwa 2500 n'ayarenga. Ariko ikinga ni ikintu bakora cha leisure, ni cha luxury. Nta muntu agikora ngo agiye ku kazi n'ikinga bazi ikindi kimutwara cyangwa ariko ariheka kubigori n'ibitoki. Kwanza amakinga menshi ntacyo guheka abafise. Je nuvuga ko amakinga yose ntacyo guheka abafise. Ni ikintu cha loisir canke cha sport. Urumva bara ama club y'ama bicyclette azinduka agahurira hana canke umuntu umwe yikunda ga sport kiwa kamari kagenda kwikinga. Ntabwo bajya bakenda ku makinga kuvuga ko arabakene kuvuga ko ari juste ahubwo n'abatuzi nagira mvuge nk'ivyo duha dutwengino abakene bagenda mu miduga amakinga atunza abakire. You won't understand muga niko biri. So kuba ngo ubonye ikinga mu muji I don't understand igitangaje kirimwo. Gusa ibisagara vyinshi babifise amabarabara y'amakiya kugira ngo ntazi baragungana n'abantu bafise lane y'amakinga no muri quartier zimwe ntabwo bisagara vyinshi harimo bisagara bitango ni bicycle friendly ariko vyiza ikinga abantu baba yafise zuwa ngo n'ubukene. Ubundi yaciye avuga ipikipiki abantu namufise ibintu bitangaje ivyo bintu abasende bakora ni anormal, ivyo n'abadede bakora vyo ngo turabuja amapiki mu gisagara ni anormal. Babantu nta muntu ari muri Vietnam, umuntu ari Ho Chi Minh ambwire amapikipiki ari muri Ho Chi Minh. Muri Ho Chi Minh abana bose je nuvuga muri seconde bafise amapikipiki. Abakecuru abatamakazi buri muntu afise ipikipiki bavuga ngo nk'ama scooter amascooter ntabwo ari pikipiki nyene ivyo binini mugabo yabivangavanze ariko buri muntu muri Ho Chi Minh nturonka aho honyora. Bo ibice mwe vya Thailand Bangkok amapikipiki nturonka aho honyora. Muri ivyo bihugu vyose Thailand, Vietnam na Philippines n'ivyo nzi hariho n'amapikipiki atwara abantu ku mafaranga bita ngo ni grab bike aho uhamagara ipikipiki ikaza gutwara abari muri Kenya ni nka Uber canke abari muri bindi bihugu Uber iri mu bihugu vyinshi mugabo Uber y'ipikipiki ivyo birahari. Amapikipiki aratwara abantu aratwara ivyo kurya mo deliveries itamusanga amapikipiki ariko aracana cako to amapikipiki ari Bangkok na Vietnam na Rome it's ridiculous nturonka naho nyora rero kumva ngo ngo mbonye ipikipiki musanga ivyo nibara no ivyo nivyo vy'abadede bafite ibintu vy'ubukado n'ubunyeshamba bakoresha amapikipiki nta kintu na kimwe kibuza kwaja mu gisagara nta gihugu na kimwe ntuvuze kibuza amapikipiki kwaja mu gisagara. Amakinga niko kwa kundi ahubwo ngo nabivuze ku makinga aho baraca n'umureri n'agace ibarabara aho bavuga ati aha hantu naho amakinga aha hantu naho amaguru aha hantu naho imodoka kugira ngo ntibaze baragondana. Bo ubu hari n'ibintu vy'amascooter sinzi ko nigeze kucerekana muri video imwe agaskuta donc kameze nk'ingorogoji mu bisanzwe nk'ingorogoji mu gataramutse hejuru ugenda uhagaze ariko sindo kafisa amapine abiri nkajya ingorogoji nyene imwe ya reveriye kagafita na hendo aho ufata mugabo katwagwa ni moteri nabwo usanga mu gisagara bwuzuye ushaka gushika ahantu ufise yo app yabo canke ukayinstora ukagafata uvuye nka hariya ukakaja ko kagenda hanyuma ukagaruka bariko cyaje mu muji kwa muji parking zigoye abantu bagaparika kure yo muji agaca atambuka kugira ngo azazunguka mu jijya no hino kuko atambuka n'imodoka ntivyokorwa agaca azunguruka niyo scooter mu gisagara. Scooter ntabwo ari scooter nk'iyo navuze ya moto ni scooter nyene bw'ikizungu mugabo ugenda ka distance gatoyi bukoreshwa ni bateri DC ntoyi nyene. Izo resi z'abadede n'iz'abadede nyene ibintu vy'agacinyizo vy'uko bazinduka umuntu akavyuka yanyoye ugwagwa na yasongo y'amezi 6 agaca afata ingingo mugaca mugira ngo ngo ibihugu niko bitwagwa no suko bitwagwa uge mu bindi bihugu ahubwo zero contraire uko kuntu abadede bakora ibintu zero contraire donc amakinga amapikipiki amascooter abantu bagenda n'amaguru ni mix muri transport nta kintu kimwe ciharije ibarabara nta kintu kimwe ciharije umuhanda baragerageza gusaba kabitandukanye abantu bagongane mugabo vyose birarekuwe
Simvuga ukuntu muba shocked ngo umonye amakinga mu gisagara, I don't understand. Ni jambo na numvise umuntu atangara ngo ngikinga cyo ipikipiki mu gisagara koje yama ibisagara byose maze kujamo biba birimwo amakinga amapikipiki etu console. Hari abantu benshi bajya kukaze ku makinga, abantu bakunda udusport, abantu bavuga ngo reka du saving environment, abantu benshi bigira ku makinga. Motorcycles harimo n'ama club y'aba motorcycles, motorcycle clubs hirya no hino mu bihugu byinshi bitandukanye. Hari ama motorcycle y'ama club, hari abantu bakunda ama moto juste kwera bakunda ama moto hatari ko badafite amafaranga y'imodoka. Kuko ikibazo abantu mufise mwe muzi ko umuntu kugenda n'amaguru atamahera y'imodoka afise, ko umuntu afise kinga yabuze amahera y'imodoka, ko umuntu afise moto yabuze amahera y'imodoka. No, ino hari umuntu afise amaguru, okay, akongera akagura n'ikinga kugira ngo usamudazo akagura ni moto dimanche akari motorcycle akafise n'imodoka pour la famille. Bo private jet nta muntu ndabona ifise n'amaso y'uwanje, mugabo abantu bafise mix yizo ikiya n'imodoka vyo n'ibintu normal, ku buryo ahubwo hariho n'ibintu bitwara imodo amakinga ku modoka usanga waguze kugira ngo muri weekend ukeneye kuja n'abana uciye ko amakinga yose ko arahane ugende hariya hirya mugende mu enjoying hanyuma muyasubiza ku modoka mutahe. Ntabwo ari ngo moto ngo afite amakinga ko ata modoka mufise. I don't understand igene, I don't know, sinzi tuzagoma twigisha mugabo biragoye. Mugire umunsi mwiza.